irabonekana nshuti yanje, ntucike ivuto narayibonye. Imana yangiriye neza izokugirira neza. Wowe umerewe nabi, wowe ufite ikibazo, wowe uri inyishu, ariko mu Mana irahari inyishu. Numva no kuremesha cyane kuko Yesu arafise inyishu. Ahantu twarahabaye twakwije amezi 2, ababanyi baca baraza, umwe aranshikira arambwiza ukuri ibintu byaho ingene byari bimeze, ingene byari bigenda, ingene umumama hashitse yahamara 2 agatangura kugwara n'abana abada bagaca batangura bagapfa, hakazoberukira gupfa umupapa waho. Atubwira ati n'umuntu baherutse gukuramwo yari umuntu w'umupapa yavyimvyinda, abana be bari bapfuye n'umugore wiwe, ati yaterewe n'abantu biwabo Igitega bamudugana, ntituzi nawe ko yoba yarakize. Abantu baca bareka kuza gupanga rero iyo nzu, arabimbwira neza uko bimeze, nta birebire kuko sinarinzi ingene ameze, ntabyo namubwiye birebire. Ambwira ati nta ngorane. Ariko nawe yaje kubimbwira atangajwe n'ingere tuhamaze iyo minsi, abana nari mfise atanumwe yagwaye. Dufise Imana ikomeye, dufise Imana ibonekana, dufise Imana idakabakabwa. Imana yacu irabonekana, ikabonekana neza. Inyuma y'uwo mudamu hari uwundi muntu rero, yari umuntu akomeye mu bamizirima aho nyene. Twarabakunda kugwana kenshi cyane mu nzozi, nawe acarantu mu burozi, anteye uburozi, yarafise inzigo. Kuko muri uko kwinjira muri iyo nzu neza, tumaze kumenya twaje dusenga turayugaza, iyo nzira icirugagwa. Narahagurutse ndasenga, turafata amasengesho mu nzu, turaharamagara amakaterepirare yo mu ijuru, aruruka arazibira kijya kinogo c'abantu barara baragenda mu ijoro, gushikaho bizibika wa muyaga urahera wose. Twasigaye tuba mu nzu neza mu mahoro, atamuyaga ukiza ngo uvuge mu nzu tuwumve. Ujya mu papa cagira ico kibazo rero, acantera uburozi, arandogana narabugwaye iminsi 3 ubwo burozi. Ndafata amasengesho, ndavuga toya Imana yakoze byinshi, nabonye mu maso yanje ibi ntibishobora gukunda. Uyo mu papa yarandoze uburozi, aziko butegerezwa kunyica neza, ntegerezwa gupfa, atabyo kubwa ngo azogwara ngo umunsi umwe ngo iminsi ngo hamazovyuke. Yari yabiregeye neza kandi yabishoboye. Umunsi wo gukira ubwo burozi, jewe narakize ku mugoroba, umugore wiwe acarapfa. Nukuvuga ivyo yanteye bica biramwica. Mu gatondo yarashitse imbere y'inzu yiwanje, azunguza umutwe, ayumenga yosatura, arambwira ngo wa murozi wo mu mugogo go hejuru, wowe ivyiwewe byatunaniye, wowe ivyiwewe byananiranye, ngo wamwicanyiwe. Imbere y'umuryango iwanje ndamwitegereza, twamwita Papa Mugisha. Ti Papa Mugisha, ugomba kumangara jewe uranzi aho arikambwira ibyo kuko madamu we yapfuye. Urabona ko abamizima umuntu apfuye badaca baja guhamba, yarasize mu nzu we yapfuye. Inzu zarakurikirana, yari zahana imigongo inzu twabamwo, arikwanuka kuko umudamu we yapfuye mu gishingo caho jewe nari gupfa. Jewe sinabari sinabimenye. Bene data, dusenga Imana nk'abayifise, dusenga Imana nk'abazi ko Imana ikomeye, dusenga Imana nk'abayumva ko ikora ibintu, naho ukayibwira ibintu ntuvyumve ko ibikoze ubwo nyene, byizigire ko yabikoze kuko iba yabikoze. Haleluya. Imana yacu niyo, Imana yacu ni nyabutwari, kandi tweho tuyisenga ntituyirabisha amaso neza, ntibikunda amaso yacu ko ayibona neza, kuko usanga hari na byinshi disi bigenda birakuzibira, kuko bigerageza uri muco umenga byakugunze, umenga byagufashe, umenga ntubibona neza. Mugabo bajya baba uri kuranigana nabo, bajya baba bisengesho ryawe riko riraturira, barabibona neza cyane, barabona ububasha ufise, barabona ubushobozi ufise, barabona ko batagushobora, barabiraba bakabibona, bakavuga ngo uyu muntu twamukorera iki, uyu muntu twabigenza gute. Nawe ugaca uja mu kuganya ngo amagogo arakwishe, ngo intambara ni nyinshi zibaye ndende, ukagicika ibyizigiro, ukihebura. Aho rero niyo abakristo nabonye dutsindigwa, n'abakora ibyaha babikorera aho nyene, ngo nta Mana iriho, ngo nta Mana iriho, ngo yakabaye Imana, ngo yarikundekeye ibintu byose nkabigwamwo gutyo. Hoya, insinzi mu kwizera yamibonekana muri finale. Haleluya. Reka ndakubarire, Imana nizogukura mu kigerageza utakicinjiyemwo. Oya, Imana izokugaburira utashonje, Imana izokugaburira warashonje,
Imana izo guhoza amarira warayarize, warinjiyemo neza bikamenyekana nyene bikagaragara. Imana yaragaragaye aho hantu bakunzi b'umusaraba. Imana yaragaragaye muri ico kibanza bene data. Twarayibonye nk'Imana ikomeye, kandi aho sije jenyene nayibonye, ababanyi barabibonye, kuko mu mama ari mu makomeye, nta ngwara ntiyagwaragurika. Baca baratangura baraza rero kubaza neza ati umuntu apfuye byihuse gutya yishwe n'iki? Hagati yabo baba bari babizi, abandi b'abakatolika nibo baje kumbaza ati ibintu byagenze gute, kuko nico gihe uyu mupapa yaza kunuka yanukiye nyine habona mu rugo hagaragaye abantu barabibona. Biratuma rero hari ikintu kivuga, naho hari ibintu bivuga, naho umuntu atokubwira ikakora ikintu ukabona ko yagikoze kirimo ijambo. Jewe narahoze kuko naramenye ingene byagenze, kuko inyuma yo kunuka baciye bihakamo, abantu baje ku kiriyo baca bari hakamo ngo mama Mugisha yapfuye, mama Mugisha yapfuye. Yo nanje ndandakanguka, kandi ku mugoroba nyene twari twavuganye, yari umumama ameze neza cyane, ameze neza, tuganira neza. Imana yacu ni nziza. Oya nabisana iminagira disi, nabisana imigira. Hanyuma rero inyuma y'ikigandaro cyabo bagize, niho abo hafi bari bafadikanije urunani baza bakatwegera mu rugo twese, bakatubwira n'abana n'umugabo ngo ntimusubire guca kuri iri barabara, mwebwe ntimusubire guca kuri iri barabara. Nyene baratuzirira ngo ntizosubire guca ku ibarabara. Ubona ko inzu z'Ubujumbura uva mu nzu winjira mu ibarabara. Jene ndasohoka ndababaza. Bari abagabo batatu kabisa, kandi mu mubiri b'injyamunyu bakomeye. Ndababaza ati none mwe mwakabaye rero mwabaye leta mubuze abantu ko barengana, kumbe baba barafise icyo bariko barampora. Hari ibintu byabo byinshi byononekaye muri ako karere kabisa, ibintu byabo byarononekaye. Hari ibintu bitango by'abaceza mizuka byose byari byononekaye. Umukuru wabo bahije guhamba uyo mu mama aho nyene yaba nawe hepfo yacu gato, yaciye agwa mu kinogo kica kiramumira nawe nyene aca arapfa. Umva hari haba yarerete idasanzwe, hari haba ibintu bikomeye, hari haba ibintu bitoroshe muri ako karere. Baca baza rero kuntuka babimpora ivyo bintu, cagiye kubitwereka neza, cabigaragaje n'uwo muntu twari dupangiye yaba mu Buyenzi. Haheze amezi 2 yaciye aza araturamusa neza, aryohewe anezerewe, adufelicita. Yabwiye umugabo wanje ngo pasiteri, nguko pasiteri wa kweli bandanya, nguko pasiteri wa kweli, nguko areba pasiteri babongo bongo, nguko pasiteri wa kweli. Naje ndamutse ngo madamu muko batubazuri ba Mungu. Ndamubaza ati papa kubera iki bimeze gute? Ngo kwanza hivi ngo nataka nikwe ngo shaka ubukuzaza kuba nagomba ndabivuga ngo nkuko yabivuze mwico giswari ciwe, ngo shaka kuza kuba ngaha, ngo kuko muri abantu beza cyane, ndabahaye ngo demwa muzicaremwo gratuit. Demwa guhera ubwo ubukunzi buca buraba bwinshi cyane, buraba bwinshi, ubugenzi bw'uwo muntu atabwo twahora tubona. Niwe mu nyuma rero yahavuye akatubwira ko yari yarabujwe kuza kuba mu nzu, nuko inzu yiwe iroze. None ubu abari baramubwiye ko inzu yiwe iroze, bamubwiye ko inzu yiwe yakize, akwiye kuza kuyibamwo. Haleluya. Ngeze ngaho numva noshima Imana disi. Yaragaragaye mu maso yabo bamizirima Imana, yaragaragaye naho wamenga ndiko ndamererwa nabi. Yo yaragombye kuyerekana ngo Yesu icubahiro. Nagomba rero kukubwira ngo Imana yacu iragaragara, Imana yacu irabonekana mu bibonekana, Imana yacu irafadika mu bifadikanye. Kandi uko n'ukuri ririya jambo Imana yambwiye ngo sinzokongera gutetegwa, n'ukuri ndiko ndavuga gushikisa, ndiko ndavuga ryarankoreye na n'isari racariko rirankorera. Dufise Imana yo rero, dufise Imana ikomeye. Nakwinginga ko byase ko winjira mu gakiza neza, ninjira hari ibintu bizima.
hariho ibintu bizima mukozi w'Imana, hariho ibintu bizima wa musenzi, hariho ibintu bizima mu gusenga Imana. Uba umaze gusenga igihe kirekire ukabona nta kivamo, ukabona ntibikunda, ukabona ntibishoboka. Ndakubwira uno munsi ngo birashoboka. Birashoboka, indwara idakira irakira mu izina ry'uwo mwami wacu Yesu Kristo. Ibidashoboka birashoboka mu izina ry'uwo mwami wacu Yesu Kristo. Hamwe n'ibindi byinshi Imana yoba yarangiriye neza, yaragiye irankorera byinshi. Abantu bangiye ngize rezime, aho ngize akantu gato cyane, hari ibindi byinshi cyane Imana yagiye irankorera byo mu rwego rwo hejuru, mpangana nabo bakuru b'ibikomangoma by'abarozi mu rwego rw'imwemu. Imana ikangirira neza, nkabona nanesheje, nkabona yansindanishirije. Eka Imana ni Imana yacu nziza, ni Imana ikundana, ntiraba ku butoni. Urabona ko ndakantu gato nyene, ariko Imana dufise Imana ikomeye, isumba wewe, isumba jewe, isumba nico kibazo cawe, isumba ibintu byose, isumba ibintu byose, isumba ibintu byose. Sinzokwibagira umunsi umwe bakunzi b'umusaraba. Sinzokwibagira igihe kimwe bakozi b'Imana, sinzokwibagira igihe kimwe bwoko bw'Imana. Mwico gihe nyene, mwuwo mwaka nyene, uyo mwaka nyene, ico gihe nyene nasenze Imana ndi mu nzu niyugaranye, maze iminsi 3 niyugaranye. Haraza undi mugabo yari umufumu w'umukongomani, iyo minsi 3 nayivuyemwe arantuka, arancokora gose, arantuka gose ko ndumwicanyi cyane. Arambwira ngo tugiye guhigura na wewe, tugiye guhigura na wewe, tugiye guhigura na wewe. Kuko ntaco narinzi namwiciye, nditwengera nkuko gutwenga kwanje biramurya, biramubabaza cyane. Hama rero haheze iminsi 3 niho nagiye numva ngo yahunze mu gihugu, yagiye kuba muri Kongo. Inyuma y'iyo minsi 3 niho jewe naciye ndota, kujya nawe uhora urota. Ndaryama ndarota uwo mugabo yagiye kurondera abantu bakomeye bo musumvye imbaraga bikunde banyice. Narose ari ahantu, jewe sindaja muri Kongo kabisa, naho ndaje. Narose ari ahantu i Kongo ngo hitwa Imasisi. Ndahabona aho hantu yakoranije abantu b'abarozi, barabarozi 12 bariko bagira inama y'ingene vyokunda ngo banyice. Ndabibona mu nzozi njyamye, ujya mugabo acarambwira ngo wowe urambujije amahoro, ngo bakiriya banje bose nari mfise ngo warabaroze, ngo barapfa, ngo urabica, ngo nta n'amafaranga bakimpa, ngo sinkijya ngo no kubera wewe. Uyo mugabo nyene ariko arabimbwira gutyo nyene mu nzozi. Umukuru wabo barozi muri abo 12 aca mubwira ngo ugomba tumwice gute. Abaza uwo mugabo nyene, ashavuga ngo ngomba kwapfa urupfu ngo gwihuse cyane. Baca bakora inama ubwo nyene muri iyo ndoto, baca bakora inama yihuta gose, bayikore uburozi bwo kwihuta kunyica n'ingoga neza, ngo nje fata byo gusambagarika umuntu atagwaye. Bayikoze barayibura, ndabona ko bayibuze. Shambona hirya yaho hari kinogo kinini ya cyane, kinini gose. Ico kinogo yari antene y'ikuzimu, nabona ari antene y'ikuzimu. Imana yarangiriye neza, yarampaye kuhabona. Ndahagarara hejuru aho karere k'Imasisi, nanje umwanya narahagenda genze, ndahaba mu iyo ndoto. Ndabona aho hani kuzimu hari ibintu byinshi bwirabura bw'ubumengano bw'ubudayimoni bwinshi bwirabura. Baca basaba rero imfashanyo, babarozi 12 baca basaba imfashanyo hari ikuzimu. Baratelefona, nabona bakoresha urutsinga gwirabura, batelefona babaza ngo nimutubwire ikintu kinyarutse twakwicisha uyu muntu kuko yatunaniye. Ikuzimu baca bababwira ngo uyu muntu biragoye, ngo ntimumushobora, ngo ahubwo ngo nimurabe ngo wa mukobwa ngo muheruka kwica umukizwa, ngo murabe ngo mukoreshe, ngo ko yari umukizwa, ngo mukoreshe intesite ziwe, ngo muzimutere, ngo aho niho bishoboka, ngo mubundi mwamutere intesite z'uwo mukizwa, ngo niho bishoboka ko mwomwica byihuse, ngo naye handi ngo biragoye. Muri jewe nca numva uwo mukobwa niwe bari bishe kuko yabaye mu ntege nke,
kuko yagize intege nke ntiyinjiye mu by'Imana neza bice birakunda baca baramushobora. Buriya rero bene data no kuba amaso tugasenga neza, no kuba amaso tugasenga neza. Jewe aho hantu narahigishirijwe ibintu bikomeye cyane byakabaye bishoboka, mbega yo birashoboka ko umuntu akijijwe bashobora kumwica bigakunda kandi ko bamukoresha. Nkiri muri ibyo byiyumviro by'iwanje baca baravuga ngo ego nimwakoresha uwo mukizwa nyine byase ko kizwa neza ngo muramushobora. Aho nyene nza mbona bazanye teste z'uwo mukobwa baca bazigira urutaro tubavuga ngo bazigize urutaro ndabikumvisha neza. Nuko uyo mugabo kuza kunyica ngo asange i Burundi nizo yajeko, izo intesito nizo yajeko, araza mu gashururu ziba nk'umuyaga, aza hejuru aza mu gashururu. Shima Imana yo mwijuru ko Imana yacu dusenga ikomeye ari nyembaraga kandi ari nyenkomezi. Uyo mugabo yaraje kandi naramwishe, amaze gushika aho hantu hejuru y'iyo nzu nari twari tubamwo, nabonye za intesita zisokoye azikuye nkaho umuntu azicaye ko ucubibona nkaho yaba yarazicaye ko asokoye gutya, azisokoye zihazicika imbugita yaka cyane umuriro mwinshi. Nabona iyo izo intesite z'uwo mukobwa zacitse imbugita ndende isumbi y'abasoda, y'abasoda itukura cyane irimo umuriro mwinshi. Aje yizanye rero kugira azi ko ankojeje ko gusa cyewe ncamfu shambona nanje aho hantu nice njyamye nko mu nzu, ukuboko kwanje kuca kuba kurekure, nca ndagutuma wa mugabo yicaye hejuru ku nzu, nca ndamufata ngaha kwizosi, nca ndamukorora cagwaga imbere mu nzu, aca tandukana na yambugita, ntafata yambugita ndayimukatisha izosi giwe. Mpejeje kumukata izosi, induru zavuye hahandi kuzimu bababwira ko bishoboka, niho baca babwira bo hejuru babandi bari Masisi ngo nguramwishe aho nyina ngo ratwiciye umuntu. Induru zitangura kuvuga ikuzimu n'ahandi hejuru muri babandi 12 ko ndamwishe. Mbona habaye rero muri iyo nzozi, mbona habaye agashuru kaje kumutwara ko nande nafise objectif kumubaga ngo ndamukuremo zijya inteste ndaziduze ndamwereke ko bidakunda, ko bidashoboka, ko dufise Imana ikomeye gusumba abo. Shanumva rero babarozi 12 baca bakomera induru carimwe ngo atwiciye umuntu twamukorera iki bicika bariko bavuga ngo uyu muntu twamukorera iki. Shandikangura mvuye mu nzozi, ndavyuka ndataramura ibiganza ndashimira Imana. Imana twizigiye si Imana y'ubujambo disi. Ndagutera intege, sinzi sengesho uri kurasenga, ariko Imana yaza kuboneka nyuma y'iyo sengesho ryawe. Ndagutera intege ngo winjire neza mu byo gusenga. Uri umukozi w'Imana, musenzi, Kristo uri kwinjira muri ibyo kwizera. Injira neza, wifate neza, kuko biravyara imbuto kandi birama bikaja kumugaragara, ukabibonesha amaso yawe, ukabyibonera. Inyuma y'izo nzozi haheze iminsi 2 wa mugabo yaciye aza avuye muri Kongo. Umva ko twabana kwibarabara, yaciye azaje gutekera ibintu byiwe byose, aca ari mukacaja kuba muri Kongo. Yesu naramubonye.